ndabahaye ikaze yambu mwaramutse mwiriwe mwese bivaye naherereye ariko dukurikirana kuri BMBC Broadcasting muri kumwe na umukunzi Katia Benita mu kiganiro Canzo c'iterambere. Nkuko musanzwe mubizi Simba DJ Nyemba ndi kumwe n'umutumire canke n'abatumire hamwe n'umufatanya bihugu ashobora kumfasha kugira ngo ashobore kuzaramfasha mu bibazo no kuntahuza bimwe no bindi ndikora mu kije Caritas. Amahoro cyane ni Caritas Nduwimana. Ego Fadikanije na mugenzanje mu kiganiro Canzo c'iterambere. Ego ndaha mwaramutse namwiriwe umuyobozi mukuru wa BMBC. Ndabaramukije namwe hanyuma muze gute? Je n'amahoro ndashima Imana. Ko mutarika kuntumira ari mwamaye nde? Akanya mwari twari twababuze. Ego. Ukimwakoze kuntumira rero. Ego mu kiganiro Canzo c'iterambere. Ego ndabibutsa ko Canzo c'iterambere ari ikiganiro kidukebura cyane ingene twokora mbega twokora gute mu kazi kacu mbega ubwire ngo dushobore gushika mu migambi yacu twobigenza gute tugeze mu kwezi kwa kane aho umuntu ashobora kwirimbura ati guhera mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2024 maze gukora iki maze kugera kuki mbega umwaka ni wagera hagati ariko mu kwezi kwa gatandatu nzoba maze gushika kuki bimwe n'ibindi tuza kubivugana mu kiganiro cacu ndatumya kandi kubandanya mukora subscribe abatarabikora mukaraba ama live yacu dukora mukadukurikirana ikibiriraho kuri BMBC Broadcasting Facebook turayikoresha YouTube dina ni BMBC Broadcasting Instagram hose aho muturona site web yacu ni bmbc.be no musire sujet tuvuganaho ni kuruha mu kazi mbega iyo uruha mu kazi ukundana hari igihe bishobora gushika gusanga umuntu arakoze yaho atahayasanzaye cyangwa asanga arakoze akanagwara hariho rero igituma ntumira umuyobozi mukuru wa BMBC yarigeze kuvuga ati umuntu adakunda gukora ni kuvuga adakunda kuruha ntakwiye kuvuga ngo arakundana udakunda kuruha kenshi usanga ushaka kubeshwaho n'abandi iyo rero uri umutwaro ku bandi bitumwe no kwanka kubirakuya ataba umugufise ntiwovuga ngo urafise urukundo reka ayo majambo shoko yadusigurira mu ncamake urakoze yego mwarakoze kandi gushaka ikiganiro Canzo c'iterambere kugira ngo dushobore gufasha abarundi benshi bahumuke biteho ibikorwa bamenye ukuntu kandi binakogwa yego kubera maze ko umutwe utagira ubwenge uruhisha amaguru iyo ubone ko arakora ifuka akora yisunze ukuntu ibintu bikwiye kugenda mu buryo byoshaka gutanga inyungu hatigite gusa rero hariho no kumenya ico tujeje gituma dukora akazi abantu benshi bimvira ko gukora akazi ari kubera umuntu abakenya arondera ivyajya arondera amafaranga sivyo umuntu akavuga je umengana nkora akazi none ko yafise bakora sivyo sho bashaka kongerereza no sukushaka kongerereza gukora ni kintu Imana yaremenye mu bantu ni yakujya umuntu ajya akanwa agatwenga ni itegeko urumva hari amategeko Imana yadushize ngo tudahindura ubu rero tuko duhangana n'abantu bashaka guhindura amategeko Imana yakuyeho yashizeho yaturemanye nka gukunda ibikorwa kugira ico duhaye amaboko aho abantu benshi bimvira gukora ari kubura ukuri umuntu yoronka ivyagusa kirumvikana rero kubereka navuze nti umuntu adakunda gukora ni kuvuga adakunda kuruha ntakwiye kuvuga ngo arakundana kubera ko udakunda gukora kenshi usanga ushaka kubeshwaho n'abandi iyo rero umuntu ari umutwaro ku bandi bitumwe no kwanga gukora atari kimuga ntakwiye kiravuga ngo ndakunda abantu woba uri pasteur woba uri padiri woba uri shehe woba uri umutegetsi woba uri umukuru w'umuryango woba uri umumama woba uri bajya abantu bose ubwira ngo urabakunda ata kintu bakorera kiba kibungura sigo ajya n'amajambo gusa reka rero ndabije ko muce mu bitahura navuze ko ibintu byo gukora akazi siteka abantu bazanye Imana ikirema umuntu acimubwira nivyo azokora kwazotunganywa muri Edeni ugira igende neza ubu rero duhanganya n'abantu ngaha mwisi ari atu bihugu byacu bikena canke imiryango yacu baguma bagerageza kutwereka yuko gukora ari umuvumo ari kura iyo umuntu ahungira akazi mugabo nibaza ko ibigwira kandi ngaha iwacu mu bihugu biteye imbere abantu barazi ko umuntu ateza gutonda ku kazi kandi ko ari honneur ahandi ibindi bihugu biteye imbere ni honneur nganda bazo umuntu wewe n'umaze gukora iki mu buzima aje nko mu kazi akambwira njyewe na kimwe nta numenga ambwiye ikintu gisanzwe ntanabone ko
yishe interview kirumvikana kuko abantu badakora babare abantu bari dangere mu kibano rero badakunda akazi udafise ubumuga nkonga bacu mu Burundi akazi karahari twatakirengagiza no muri BMC karahari kenshi ketse ko abantu benshi kwera bazokora ari umuvumo nk'aka twe dukora ko imicafu batazagakora ukabuda kunda gukora ntubwire nuhende umugore wawe nguramukunda nuhende umwana wawe nguramukunda nuhende umukoresha wawe nguramukunda nuhende igihugu cawe nguragikunda ntufate amadarapo ngo yembeke ka hose no mutwe hose uvuge ngo ni Burundi patriote atakintu winjiza igihugu atakora utanga mu gihugu Ikori witanga uko no kugura impuzu deje impuzu bayarishwe kore directement kamera hano nategura impuzu rega kwera adakunda akazi uravyumva ibintu byose akavugurira hari abantu bajya kwa wonkere kandi batama cyangwa kwera adakunda akazi umuntu akaryoherwa ariko nyuma imodoka ya wonkere yonkere ko aramusohokana canke tante nespa canke kwa pere wewe bahita gute ariko nabita vieux ngo kwavye ngo vye gusohoka modoka yavye uravyumva uranyumva ego rumva sikosa mugabo dans quelle condition ni kubera uri kisheta ntacukora canke ni kubera nyene ihari muhira ukora akazi kirumvikana rero ngomba abantu batahure ko abantu bose uhenze umuntu nguramukunda umufiance nta kintu nta mahera umuha jewe urumva jewe igihe nagira mariage sinayihendutse cyane mugabo nabanje kurondera akazi ndakora akazi k'ubucafu kugira ngo umusheri wanje abone ko ndiko ndakora ko ndamwiteguriye sivyo ko ndamwite nubu niko nkikora yambaye navuze ko mu biganiro biheze akazi kose kuri haguha amahera yo kubaho na keza akazi katakumugaza akagucafuza nimbugira mugabo ushitse muhiro kajana gashashe ukabufise konte riko 1010 umuriyoni 510 akazi ni keza kiratoma jewe rero nabanje kurondera akazi hanyuma nzakumvugisha bajya iyo umuntu ariko inkumi turiko diravuga ati jewe manda dara kuri Facebook ukaraba nk'aba ya influencer akavuga ati jewe umuntu atadashaka kumpa inkoko je dusohokane umuntu adashaka kumpa sindabwiye mege ngo muzenga ngo mugire uko nyene navyumva mugabo nubwira umuntu ngo marambona ukuntu nk'inkumi ivuze ati jewe urasohokana rero atani igitengo nguriye urasohokana atani inkoko nguriye atani ipure atani jingurira kirumvikana ukaza wumva umusore ngo nabanguriye iki urumva abasore gusanga abasore batazi yuko umuntu kumubwira ngo uramukunda atakintu kubonana ari ujyajya nukuvuga mwege abadamu je ko ndabitahura nkurikije ivyo navuze yuko bibiliya inavuga yuko umuntu adakora abarutwa n'utwizera umuntu adashobora gufasha guha ibintu abantu akunda inshuti abasumire asangire nabo ufise nk'abana aho ntubambike ntubigishe ntubavuze bibiliya ivuga iti uba uri nyuma y'utizera rero ni nkumi ubonye umufiyansa aje wamuhada ati none ukaraba ukabona yuko umengo uwo muntu mu vyakuronderera ntiharimo kuzogusohokana ntiharimo kuzogusumira ntiharimo kuzokugurira impuzu ukabona umuntu umenga agoma kwepa masije kesha bari muri abandi badakundana uko abantu bose akunda gukora mu Burundi bibarabironka yaba umurimyi yaba umworozi araronka nk'umusore aronka amafaranga yo kwitaha inkumi yo kuyiha umutaka nka ruguru yo kwigitenge ugasanga ikado uruvugano kirumvikana kubera akunda gukora nako twubatse rero ngarutse nko kwa fiyansanya uwo muntu mutegeye kosa menye ko afite defo ikomeye cyumuheba umuntu agukunda aragukorera umuntu akunda umuryango wiwe arawukorera uruvyumva ego mumaze kugira imiryango mugasanga abagabanyo n'ibinebwe nimusubira kubahindura ibajya bayindi diri amushatse kuvuga ko n'abagore nuko nyene naho abagore Imana itabashinga asibo bambera afise banga ryo kugabira imiryango mugabo numugore arimbira ati none mu rugo rwanje abana banyenda korera iki ni hajya bamesera impuzu akora akazi kugira bitwararike adafise akazi gasanga umugabo yakoze ibintu yapanze mu rugo yateguye ibintu byose bimeze neza kumvikana kugira ngo
donc ashire nko umuganda mu rugo kirimvikana mu rugo nahanye nuko nyene umugabo yirirwa yiramiye muhira muri saro kuri televiziyo atamvo bivaye kwinanaguza akazi bivanye kukwishira hejuru ugasanga umugore ni waza kwigwa aramene ku mutwe amusumira agira iki n'uwo mugabo ntabakunda umuryango wiwe n'umuntu yikunda gose akunda cyane kwidaramira abana ntabakunda nazo batera nazo basomagura uwo muntu atimvira ukuntu babaho nta rukundo afise kirumvikana urukundo umuntu akunda abantu rubonekera mu kuntu abakorera nko mu rugo hoho kirazira ko umugore yiyumvira irasiyo umugabo atarayumvira kirazira ko umugore yumvira minervare y'abana umugabo atarayumvira kiretse ari wa mugabo afise ingorane z'amagara canke ibindi bintu bisigurika ubwo navuze ko mundi hari akazi kenshi kiretse ko abantu beninagoza akazi abantu bari ninagoza akazi genda bize kuburyo usanga abantu bavuga ati genda rize bisi nkora ibi mvuka mujya mweze uko sinkora ibi nkaye wacu turadana abantu bashemereye bamwe baba kwa wonkere ahubwo ati jewe papa afise nibi je sinodakora amashanti kuzuba amisi yose akazobaho na mariage bakamukorera ninzo bakamubakira azoyigirira mu simvikana abantu bose urukundo bafise ni rukeye kirumvikana ufise utwara nk'ikambane nk'uko kwanje je nka kuruha cyane simba nkunda entreprise simba nkunda ikambane mwege muyikoramwo mwase kuruha nimuyikunda ugasanga mureko ari idoga ngo narusha akazi nukuruha nyene donc ubonye ukoze nturuhe uba uburi umuntu umwe nica ukoze nturuhe nibayita ntuzeya ni hypocrite ni nuruyeri go gushaka kubaho mu buryo butandukanye nico abantu bagenewe urakora ndayivuze ko hariho n'abantu ngaha mu Burundi bakora bibaza ko akazi keza n'akazi katarusha aro akazi fileta yayo niki nuko sivyo keneye waba uterura imizigo wiyumve uri areze ushitse hamwe n'umuntu akorera mu mwicaye hamwe muri hotel muri ko marangwa akaji canke muri ko marangwa ka brochette wewe akazi kagushira abandi bantu bari bose bicara ni areze hagara nkaje nkora mu micafu mugabo abandi bashefu bose aho bicara ngenda cyo kwicara jere sindabiyo bayakuye ajya mahera kandi n'abashefu kubera ahantu bakorera usanga nyene udufreshere goje kwera mu bibuga abantu muri rya bintu by'imisenye nibiki urumva ntibikunda kirumvikana mugabo igahambaye niki nuko ku mugoro bashikana agasashe muhira mvuye gusuma ubwo n'urukundo sirivyo muri entreprise niki uje ngaha ayo kahindura kwezi ko guhera tibampembe mugabo ugasanga ntibigeze wikora nta ndavye kuri Paramarise nta kintu nakimwe wakoze cinjije amahera uri umuntu mbere ari danger kuri twebwe kirifo ikarte geje cyo bishoboka nukuvuga ukunda abantu urabakorera navuze ibyo guhera umuntu akiduga akiri mutoyi gucikara muri societe ubaye umuntu ukayobora igihugu kandi umuntu akunda abantu arabakorera akabaruhira ntibikunda hakaro ko abantu bakorera ngo bizane amarizita meji abahindura ubuzima bwabo utarushe akazi kose kareja abantu bakora nk'ibi byo muri Afrika abantu gusa bahembesha imishahara batitanga bwa mbere mukazi ntutera imbere cyane umukozi nkaje n'umukoresha umukozi atirekura ntatanga resultat ntatera imbere cyane uravyumva ashaka kumara kuri nka muri PV wacu ashaka kumara 5 utaraduga ni grade kubera umva twe turavyo winjije mu gihe usatira ashobora kuduga incuro nka 10 muri myaka 5 kirumvikana urumva rero bana ko gukunda akazi rero naho mengana ibintu by'amasakivise gusa umuntu atanga birimo kandi inyungu kuri nyene kubikora ubwa mbere kubera ijambo ry'Imana rivuga ko kudakunda akazi ari icaha nukuvuga uwo muntu aca batekanya azi ko imbere y'Imana icyo gishaha atacakora ko ari umuntu akora ibintu byose Imana isaba kuvyerekeye umuryango wiwe kuvyerekeye guciwe kuvyerekeye iki hanyuma marazi ko n'intuda dusaba gutanga amakori n'ijambo ry'Imana nyene n'amategeko y'igihugu none abantu badakora baca batanga amakori he kirumvikana kuko wewe nawe utayitanga ukora nko muri BMBC bivanye n'umushahara uhembwa nuko bose eshema n'abashikana mugabo rantabida atanga ikoro ndumva watanze ko rendera igitema nimwe mwavuga tukitangura kirumvikana go nkamege baritanga no kuvuga urumva n'igihugu ntubugikunda udakunda akazi kuko nta namwe naho gicango nta nziri hari yindi yuko gifasha kuko gikeye ikora ryo wawe urumva unadakunda akazi yimera mu nzira yo kwa wonkere kujya navuze
kandi dufise akazi dutanga bankakoza bakora ngo kacafuza canke kariho ngo duhemba ngo yangara gutya canke ngo bahemba meshi canke ngo bike sinzi urumva umuntu n'igihugu ntaca gifasha nta namwe bihurira ngo agikore urumva nuvuga ko gisano benshi badakunda akazi ntigitera imbere rero nimwe twahera ko mugano catanguye tuvuga yuko nukuvuga abantu badakoze leta cibura hikuri kore usanga bakora bakeyi iryo shaka kwinguvu nyinshi ngo ikibeho rero urabona igituma abantu badakunda kuruha ari ikintu cyavuga rero mvuge ngakuri kino kintu abantu bamenye ko akazi igihe cyose bigikunda ko kakurusha ntangwane hagutera akazi kabi kubara akazi katakuronsa umukate katakuronsa experience katakuronsa katagushira abantu donc kataguza n'abantu sirikirvikana mugabo akazi kose gashaka kukuronsa servi kagukuza muri ntuzeya akazi gahambaye ivyo uko kakurusha ivyo gacafuza ivyo naco bitwaye rero ndaberetse yuko abantu bose mugenda ufise umufiance udakunda akazi uri gomba kumuhenda ufise umugore udakunda akazi ugomba kumuhenda umuntu akiza muhira uzu murabuti n'abagenda muze mabwire uzu murabe ko yambaye inkima kwavuye mu biro kwavuye guhisuka kwavuye gukora amatafari ucuvuga ati ndabuse umugabo ruko umuntu akoze amatafari no munsi eje arashobora kubumba n'indege nikirumvikana ukaraza akazi cyari cyo ubonye umuntu aje n'udufreshere ukamara ati none wewe urafise akazi yakweke no tagafise niho kiva ku ishure cyane narakabuze avuga ati narakabuze ucugira amakenga goto muri BMBC hari abantu bafite za master birigwa rubaka amatafari biga baraheze sima kuri shanti none namwe mukabura gutenga mwariza amashuri n'imivumo rero mwize rero urumva abantu keshi ubushomeri barimwo ni kudataraho akazi ariteko ry'Imana kandi iyo umuntu adakora imitsi irituna n'ubwenge bukituna hamwe na bya bintu yiga hagerige ko mbwati mbwira iki niki asanga byagiye ibyo byo biragenda gose urabura ico bita self esteem ugasanga nibyo bari barize byara taragiye akazi rero n'umuhezagiro akazi ni kintu gihambaye avalorize cyo gutafata minenegwe murakoze yego bega umuntu yo kwifata gute mu kazi ndavuga yuko nk'ubunye umuntu avuga ati ndaruha cyane ugasanga afise akazi kamurengeye urumva ahonye mbere nivyo jamuca mu bindi kuko gukora ni sawa no kuruha ego ni sawa kumva wari ugasanga umuntu aragwaye agwazwa n'akazi cyo mbega sica ego urumva nahanyene turiko turagira ko bari kubwira nk'umusirikare uravyumva ugenda uzogwana mugabo ntazogera kurasa ugenda ngo uzogwana ngo gouvernement ngo ntokurasa umva akazi ni risque mu majambo make ni risque kandi inevitable kujya n'umusirikare abaziko ari en danger de mort mugabo kwera ukundi igihugu canke ibindi bintu defanda akavuga ati jewe pour l'intérêt yiwa ntumye naho nopfa kirumvikana ndiguza natwe rero uri navuza nabwiye kakarero ukeneye umugore utangura kwiyumvira kuzoba incungu y'umuryango wawe ukeneye ufise umugore uwimvira kuzoba incungu y'umuryango wawe n'abana bawe ukunda igihugu urakora n'ibintu bikurenge kugira ngo nasho kibeho nkuko twegera ibyo dukora ko turabikeneye je muri ko muri akajya bintu je ndafise inzu mbamwo ndafise ukuntu murampemba ragirane kirumvikana nushaka kwiberaho areze rero ndafise imodoka ngenderamwo nogura n'iyindi ntiriwe ndaruha mugabo ndaraba nti none igihugu ko camvye nkaba nabitahura jewe nkaba ndavyumva reka ndagikora naco gitera imbere tuwe abantu benshi uko dukoze turi igihumbi muri BMBC igihugu nico kitera ego hari igihe kuvyerekeye nko gukora akazi mwatubwiye ko gukora akazi n'umuhamagaro mu bisanzwe ariko ari nk'umuntu usanga ugasanga agakora gushika naho yitanga wese no kugwara kanagwara ego none kwibwivyo gukora naho nyene ukarenza sicaha mu bindi urumva navuze akaroko mu gisoda yego ntubwira umusoda ngo wewe ngo genda mu gisirikare ngo ku rugamba ngo namaracho zoba umusoda abazi ko harimo risk n'urupfu canke ubuzima niko bacanke gupfa mugabo kubera abafise morale avuga ati jewe je défends mon pays ndakingira umuryango wanje ndakingira ikina kiriya ndakingira databuja kirumvikana avuga ati nimba mamoro yotuma urupfu rwanje gotuma ibindi ko nakingira bibaho je ntangorane
kirumvikana rero n'imiryango irimo incungu nk'uko iwacu kwa twebwe turiko turakora kugira ngo tuze duteze imbere imiryango yacu uzuvyara abana ubarere usanga dufite n'ingorane z'amagara zituruka kuri hene ubwo buruhe mugabo wonso prempa n'ibintu bwene ko bihwera n'umuntu atakunda akazi ko nawe nyene ahwera atarumwe abanaka yose kirumvikana none wumva umuntu ashoye gukora risk mu kintu giteye iteka nk'akazi yego nivyo turafata ingingo zimwe nko ku mashantier imyambaro ikinga amasanganya yagabanya tukafata ubuyobozi bumwe abantu bakaronka amakonji gira baruhuke bagira iki mugabo on ne peut jamais guprevena absolu de manière absolue ama risque rero risque ije mu kazi ni ibintu bisanzwe kubera umva nihe hatara ama risque none sivyo rero nk'abagabo mu bisanzwe kubera ikari bafashane n'ingoga none ubwiza usanga bavuga ati abagabo bapfa cyane imbere y'abadamu ni kubera nyene Imana nabo ni kujya kw'intare intare kubera ikoresha ingufu nyinshi cyane mu kubaho kujya ku intare yiruka cyane ifite ishavu ryinshi panga ibintu mbona zimana yaki ngahe igigo gikomeye cyane gishobora kwita hasi gikirusha inshuro nka 10 ubunini mugabo intare ntiramba kubera intare ntibaho kubgayo nyene donc intare irakoresha ingufu zirenze kugira ngo ibeho rero natwe abantu abagabo ugize ingorane mu kazi kuko ingorane abantu nka mu Burundi bazi ko uburu hari ari bifizike kumva amaguru yose utava hasi utihindukiza wahwereye ariko nka je encarité de chef y'umuyobozi wa BMBC ubwo buru abantu benshi bara nka mundi ko buhambaye je sigoma nabuhambaye kubwo ntibwica ariko nk'uburuhe twege tugira bwo kuba ugera ama projet ibihumbi nibiki kugera aba engineer amajana ni nebe ndagutakiye donc ubwo nturuha gusa urapfa hatuja no ku regime ugasanga ndiko bariko barangira utuna turi ndiko ndavuga n'abaganga ati fungura kugira iki uravyumva kugira ngo mushobore kubona bino bintu bikora marche kuko nshaka kuvuga iki rero ni hamwe navuga nta muntu akundana gusonda aba entrepreneur nta muntu akundana gusonda aba chef nta muntu akundana gusonda abantu barabe imiryango yabo kubera iki iyumvire umuntu arakora akabona ko ari mo risque ngo akavuga ati kubera bituma mes collaborateurs ma famille mon pays bibaho kandi nkabanzi ko naho no bikora nubundi nanjye ntari eternel ngomba nkore nze sige mari ikintu umuntu nivyo kirumvikana rero risque existe nkuko n'abanebwe n'abagikora bikwega byose bagira ama risque mugabo kubera umuntu umva hari abantu donke igihugu kigira incungu kigira bamwe bitabahizi bashaka gukora ibintu bitabungura abo ubwabo vyongura abandi bantu uko nabwiye twege kuno turuha uko nabwiye ko nandi bantu baruha hari nagira ama accident masanganya tege material cyo nagira ama accident ngaho gashaka kunyeruga furi ku kazi n'ibindi I don't know sinumvikana mugabe ikintu mbere niyihe niyo kumenya ko umuntu adakora abantu biwe abakunda adakora igihugu ciwe nta rukundo abafise kuri ivyo bintu umuntu abantu akunda bakorera akabaruhira mbere yoshobora no kuhasiga ubuzima kugira ngo asige umuryango uri mu iteka asige igihugu kiri mu iteka sivyo asige igihugu kiri mu iteka rero ivyo byose mbona umenga ni ibintu nyene vy'ivyitwazo tubona umuntu ngahango je ngo ndaruha ukwaza ngo maraturisha cyane muri BMB sarana maze gutakaza ukwaza ngo maraturisha cyane ngo ndige ngo hariya ngo muri indi society cyangwa muri leta ngo hariya ngo ntibaruha cyane ngo je ngo ndigiriye uri yumvikana umva umuntu abari fute mu mutwe ntazi ko kuruha atari umuvumo ari ikintu Imana yameye mu bantu burya niyo Adamu na Eva batacuma ndiko nja mu vy'Imana abantu bari bameye gukora peut-être iyo twadufise imibiri idafise iri imyeranda ngani umva nitwa turuha gutya ubuzima rero gukora muze murabo umuntu akunda akazi ukuntu usanga ameze neza umuntu avuye kazi ariko kwita nk'agacupa nk'abakanwa uravyumva ukuntu usanga afise amahoro avuga ati nakoze akazi madame impuzu ashaka kuronka abadukorana ma secrétaire ibiro narishe imodoka nagura igitoro ikore naritanze
umuntu usanga imbere nko aryohewe ariko abo bantu badakunda gukora imiryango yabo nta kindi birwamo ni insaku guharura abantu baba baguze imiduga mishasha guharura abantu baba batumye imiduga guharura abantu baba baguze amaparcelle guharura abantu biwabo batabasororeye guharura abantu babo batabaguriye impuzu batabatumye kumanza abo bantu rene baba nk'abicanye abantu baguma bica uraba bamwe bavuga ngo ushaka gushira ubuzima ndanje abasuma bose abayisikoro bose abicanye bava muri abo bantu badafise ahantu batonda regiriyeremo uravyumva kuko baragira ivyipfuzo birenze gushikamo imvume ngo akora n'ivyaha simvuze ko nk'ubusambanyi nabwo nyene ubusambanyi bumaraya n'ibindi ivyo bintu biroshe kugwira ku bantu batari badakora cyane kuko ukora cyane hasi yofuma ari umwanya wo gukora ivyo bintu kagoro batashe ivyo mugare abantu bafite umwanya wo kuvyirirwamo birirwa kwita gwagwa tutera journée urumva urabona ko umuntu adakunda akazi nyene aba ari danger kwanza sini kudakundana gusa umuntu adakunda gukora ni danger gose ni kiza nyene ni kiza kirumvikana hanyuma navuze ikintu ibintu abantu badakunda gukora barabirako kesanga bakunda biyemera cyane bas abantu bisako cyane binzigo nyinshi ni shari usanga yipfuza ibintu byose bavuga ko babizi usanga arabahinga batora amakosa abantu bose bakunda gukoresha akajambo jewe jewe nibi bijya ndabizi nakajya bijya kora nyanya nabishobora ijya madoka yaguze ijya ni Dubai ijya ni komera byumva yibereye muri sara ahantu itekaniye bamuha byose nk'ikimugora byumva rero urumva urana ko nicyo gituma utovuga uri umunebwe cyangwa uri umuntu ukunda kwera ubuzima bugoroshe bakorere ngo urafite urukundo narukeye urumva uri umuntu urabona urakunda nawe ko barakuruhira urakunda abandi bariko baraguha ivyunwa nerekanye ibintu bishaka gushika ibyaho ushaka gukora abantu baguma bicaye kirumvikana bikunda kuva rero kukwirengagiza akazi no kubaho abantu badafite intumbero nkizi urumva udakunda nabwiye nibwo bimbira ngo umwana ajya gute ntumege mukora ngaha ndazi ko urashaka kuvuga ati nko ku munsi mukuru ndashaka kuri content ndabika iparenya nakuyeko ntore senkani bene uri mbijana ngende abagenzi bakwita dukwita ama stage cyangwa dukwita amafana dukwita n'ivyapati niki n'amapiza ni sinzi mwege abanyamuje byo mujya birago gusigura mugabo kubera ukora akazi uravyumva urakoze ego je numva yuko twogira kitambo uranika n'ijambo ya hari ico nagomba kubaza none nk'umuntu nk'abantu nk'abo usanga hari abantu bakunda kwiyorohereza ama ubwo bunebwe bubuganya gute ko kwiyorohereza numva ko ari ivyaha ega amadayimoni nibasenga imana bakure hanyuma zarumva ikiganiro ishanzo cy'iterambere umaze kubona wicaye muri saro uri umuntu umugabo ukumva ntibiyagirije ico usenga cyane umaze kuba uri inkumi umaze kuba uri umusore umaze kuba uri umugabo umudamu ukumva nta kindi kurakora cinjiriza umuryango cinjiriza igihugu nta ko rutanga na kintu kimwe ukumva uratekanye genda ahantu usenga imana usenga imana kuko urumva uri guide par mauvais esprit nta kintu uri danger kuri community rero urumva nivyo hanyuma ukwisenga uzurumva ikiganiro icando cy'iterambere ukurikirana ivyo nandika ibyo twandika ivyo abandi entrepreneur bandika ivyo abandi bakozi bandika muri bino biganiro muhamugendera abandi bantu bari bakora imyuga itandukanye bakavuga nabo kuntu babashe kuwanya ubunebwe baze baravyumviriza sivyo ega abantu barabanebwe hamwe n'ibiganiro badashaka kuvyumviriza atsekina kimwe arashaka na concentration yo kumara n'iki kiganiro tuko turakora ugasanga ni umuntu waho gusa n'amakuru ayamenya bayamubwiye nashaka kwi uzamba ngo Nocibye makuru ntumbaze none ubakwazi iki kwatakaza none ukora none n'umuntu ngaho nyeranda uruyo yanyataka nakimwe kuko ranarira nakyo nakimwe ashaka gukora rero abo bantu bose iciba danje ku gihugu murakoze Rego murakoze cyane ndabashimiye cyane ndibaza ntitwenda tuvuga ngo kajambo ko gusozera uwumva yumvise kuko havugizwe byinshi ingene umuntu ashobora kuvyirinda ingene umuntu ashobora gukora akamenya ko ari bwirizwa urinze wumva ubwa mbere na mbere ko ari ibwirizwa ari cyo utegereje gukora ntarindi jambo risomba ivyo reka ndabashimire mu bwose mwadukurikiranye kuri BMBC Broadcasting ndabatumira kandi nkuko nabandi bibasaba kubandanya mu dukurikirana ku mbuga zacu ngurukana bumenyi turakora ama live aho ibiganiro biguma bigaruka kugira ngo tugushe gukangurira
gushobora gukora neza ico ubwirijwe kugira ngo uzokwirimbura uvuga nti muri aya mezi canke muri uku kwezi nageze aha nshaka kugera hamwe umwaka uheze nawe nkuko umuyobozi mukuru wa BMBC yabivuze ukihagafana nawe ukishimira ukavuga ati narageze aho ngera. Reka rero ndabashimire umuyobozi mukuru wa BMBC ko mwashe kudutiza kandi tugashobora kuyaga byinshi. Ndabashimiye nanje igihe cyo muzohamagara kugira ngo dukangurire abarundi gukora bateze imbere igihugu cacu kivenga hakiri gishika handi nzoshanda ndirukanga maze imyaka 10 n'ibindi abikora rero nukubana tubikora kugira ngo kandi maze guhindura abantu benshi gushika tubone ko abantu benshi ukitamene mu mutwe nta n'igitoro dukeneye nta kintu na kimwe dufise imiti ikunda akazi byose twobirema. Murakoze cyane ndagushimiye nawe Caritas washoboye kumfasha gushobora kuyobora ikiganiro. Murakoze cyane. Rero namwe ndabashimiye cyane mwadukurikiranye Isango naho mu kiganiro cyacu gikurikira naho utaha.